Alright, ndaguha ikaze uri kuraturaba right now kuri Isanamu TV online. Nitwe Jibril cyangwa Mr Celeb. Karibu muri profile kiganiro giha ikaze umuntu wese asanzwe afise amateka cyangwa afise ID zirenze muri music mu buzima busanzwe turamukuzanira and then tukayaga ibintu bitandukanye. Uno munsi rero tukaba twatewe iteka yo kugira umutumire akomeye cyane muri music industry, asanzwe agira production, akaba kandi ajejwe komisiyo itunganya amatora muri Amicale de Musiciens du Burundi yitwa Romeo Nininazwe, niwe dufise kuri mic zacu. Karibu sana brother. Merci kunyakira. Umeze neza? Yego. Oh, gatoya gusa icyo mwavuze ntabwo njejwe gutwara komisiyo. Komisiyo yari bwa mbere ubu uyandi president wa AMB. Wow. Okay. Kuri bajya bari bibaza ko ujejwe komisiyo byaraheze vya komisiyo, akazi ka komisiyo kararangi. Kari kajejwe kwiga ivy'amategeko. Ako akazi bari bayihaye komisiyo karaheze, ingo cyayi caraheze cya komisiyo, baca baranoma komite nshasha igiye gutwara inane. Yego, iyo rero akaba ari ndayirongowe. Okay. Ndi president wa AMB ubu uwe. Okay. Reka tugukeze kuri iryo teka baguteye ryo kuba umupresident wa Amicale de Musiciens muri iki gihe. Murakoze kunkeza. Yes, tugushimire kuba wanatwigoreye kuza mu kiganiro cyacu. Nibisanzwe kabisa, urumva watumiwe mu kiganiro ntiworeka kwitaba kuko nakanya ko gushobora kuganira n'isi nzima, urumva. Merci ahubwo kuri mwebwe kubona mwadusomeje kuri iyi nturire kuza tukicara tugasangira n'abandi. Yes, uno munsi tuvuze Romeo, abantu benshi abaca biyumvira wa undi wo muri Etoile du Centre, wa undi aririmba. Gato ndashaka unyibukiriza bariko baraturaba, wewe nyene utubwire mu cyamake profile yawe. Jewe nitwa Nininazwe Romeo. Novuga yuko ku bavyeyi papa na mama ndi mvukira ya Kirundo. Mugabo umwanya munini nawo bayi Bujumbura. Nubwo hari igihe nabaye mu mahanga itari gito, azi harabaye ibihe bamwe turabimpunzi turahungira mu mahanga. Mugabo kuva ngarutse mu Burundi naciye ntangura, novuga ko naciye mbandanya amashure yisumbuye. Mu nyuma rero niho nagira ibakwe ryo gushobora guhura n'abandi bajene twasa nk'abahuzwa n'umuziki. Ico gihe namaze kwinjira muri carrière yo kuririmba, mugabo nk'umukoriste. Nari umukoriste, naririmba kuri Cathedrale Regina Mundi. Hanyuma kubera aho naba byanyorohera kuva mu Kinindo ntonda misi kuri Cathedrale mu repetition, niho rero naca ninjira muri chorale ya Kinindo yitwa Voix des Anges. Akaba ariho naciye girirana n'inguvu nyinshi zo kwiga musique, kubera naciye nsanga harimo abagitariste nk'uwitwa Oscar, abahungu bitwa Batistu, donc ba Emile. Donc tugenda rero twigishanya ama instrument, vuga ati no gitari amakoro yafata gutya yavuza gutya, kuri piano bimeze uku nibi. Mu nyuma rero naciye ngira chance yo guhura na Pacifique Nzitonda, mukuru wiwe yitwa Olivier aheruka kwitaba Imana. Niwe yaduhuje, akavuga ati je nshaka guforma orchestre y'abantu bimva nk'umuziki wa live, kandi ibintu byo gufyonda byo kuja gutora ama CD ngo muvuze, no tuwivugirize dufata ama instrument tuvuze twebwe nyene. Mu mutwe rero twebwe hari ivyo bintu byuko twokora studio yiwacu, mugabo uburyo cyo gihe bwari bugoye cyane. Turagira Imana nyene turatangura Etoile du Centre, twarepetera muhira kwa Pasi hajya muri Rohero. Ndibuka ingoma twavuze ku gatebe kajya bita Gasonga Bugari, rero nako babashize ko urushato rw'inkuze mu batere akavuza ku bige rushato n'udukubuzo. Twadufise na gitare acoustique imwe iyo twaca tuvuza rero gitare acoustique, yindi gitare acoustique kavuza bass. Aga piano bwo bunganangana gutya, donc utoya bwa bumwe bwo kwiga. Tukarepeta nyene kuko nta yindi shwa twadufise yo kurepeta umuziki, kwa kurepeta ko nyene kuko nta yindi ntuzi twadufise ko amplificateur deja twakoresha yari iradio ya mu modoka. Ba modifie kugira ngo dushobore kwicomeka ko ama instrument. Twaheza kuvuza yashusha kabisa iri mu kubomoka. Bon, nyuma yaho turaforma Etoile du Centre. Mugabo twavuza live gusa, kuvuga ko ntihari bwajemwo
abaraperi kuko baje mu nyuma tumaze gukreya studio nibwo rero twagira amachance kubera no kwitanga ibikorwa byinshi turakreya studio yitwa Rimba Arts akaba iyo studio yaravyaye n'abartiste benshi bigisagara novuga yuko niho rero career yanje igiye gufata neza muri monde ya production nacinije mu production birakomera nyene gushika no munsi nkaba nibereye muri iyo monde ya production nkabandanya aussi mvuza n'umuziki wa live konwe ubona toranya yego yes ugerageje guharura imyaka umaze muri uwo mwuga yoba ari imyaka ingana gute nibaza yuko ndiko ndegereza 15 ans ndiko ndamara imyaka 15 ndi mu muziki nyinshi simike yego ari ngiro mu petit sana ngiro umwana niko bimeze yes akenshi nari mfise ikibazo kinini cyane icyo kibazo naho ndakibaza ku baririmbyi ba kera n'abaririmbyi bo muri iki gihe ugerageje kuraba mwebwe Romeo Ninazwe Pacifique Nzito zabacyanje wa Miss mwebwe mwari mufise ukuntu mukoresha amazina yanyu original ariko ababo bakaba bashaka gukoresha yandi mazina ndashaka kumenya itandukaniro nikiye cyabituma muri iyo myaka yanyu mwakoresha amazina yanyu hama naba bagaca bakoresha yandi mazina atarayi wabo bavuganye je novuga yuko udutazirano burya twamyeho kuko urabona hariho ba Kidumu Kibido Kibuganizo yamye afise amazina y'amatazirano ni gira izina ry'itazirano n'ubushake bwawe kuvye amazina vraiment nta tandukaniro rihari okay ugerageje kuraba umuziki w'iki gihe wewe nk'umu producer ukaba n'umuririmbyi ndashaka ungirire comparaison y'indirimbo z'ubu izigiye cya kera mukiririmba mugitangura kuririmba uririmbye ugerageje kuraba indirimbo za kera zirafise akanovera n'ubu zumbirije uravuga ati indirimbo ni nziza cyane avuga ko difference ihari ya mbere ni vision ukubona kw'abantu twebwe kera twakora umuziki cyambere kubera ko tuwukunda ntitwawukora twirukana amahera ko iyo vision abantu bagira ubuya ngo music ya business music ya business c'est vrai mugabo biratesha agaciro umuziki ufite uya bakora umuziki uwo muziki uravye umara amasaha no kuvuga ko ni uno munsi barakoze umuziki ni copy ya Diamond ni copy ya nawe yakopie kuri tuvuge Davido nawe yakopie ku wundi muntu ugasanga ni chaîne y'amakopi no kuvuga ujya wa mbere uvuye muri donc uvuye kuchata yose igiramwe kuko ufite iyo muziki yose bari umuziki umwe no kuvuga ko ujya wa mbere wagize inane uwamukopie undi acagira amezi 6 uwumukopie undi acagira amezi 3 no kuvuga ubuza kumukopia ino ubwa nyuma iro turufise umuziki umara ukwezi kumwe cyo gitungu dufise imiziki imara mu mutwe w'umuntu ukwezi kumwe ikabigiye rero twebwe kera twakora umuziki twaricara twarondera amajambo twumviriza ibyo turirimba gashiramwe message kandi n'ubu twebwe burya nta cyahindutse ndafise ikibazo mu guheraheza ikiganiro cyacu abantu benshi barafise ikibazo bibaza ati Etoile du Centre muri uwo mwanya ko tutakiyumva za ndirimbo za Etoile du Centre turashaka kumva baba ya misore yacu ya groupe yacu yagarutse mu muziki ngabo inyishu bakaba bagomba kuyironswa namwe musanzwe muri iyo groupe ya Etoile du Centre wobishura gute urabona Etoile du Centre tukitangura ntiyavutse gusa nka orchestre y'umuziki ntiyavutse nka band y'umuziki gusa yavutse ari ikintu kinini twese dufise vision ndende uvuga gukora ama studio video gukora ibintu by'amadessin anime gukora amafilme ivyo ni ibintu byinshi twagiye dufise ishaka ryo kurondera urabona nka Ivrari yaciye agenda kwiga cinema muri Maroc hanyuma pasi mu nyuma aragenda mu Bubiligi kubandanya vya animation 3D twebwe tubandanya tukurikira amakuru online kugira ngo nige animation 2D donc ivyo byose kwara kugira dushobore gushikira twadushaka gushikako ubu rero twebwe ikintu dufise cyambere nuko dukuza industry musicale y'u Burundi tukongera tugakuza na industry ya cinema
donc muri iyi myaka ingahe vision zacu ziri muri ivyo, nico gituma ntidushobora kwihutira ngo tujye mu miziki gusa miziki mugabo nk'ubu vuba tugiye kubaha imiziki mishasha kubera ko twagize amahirwe Pasi akaba yaje muri vacances na Willy akaba ari ngaha nanje nkaba ndi ngaha, donc habura dadi gusa nakaryo keza turiko turakora imiziki muri studio kugira ngo ushe duprofita dushobore kumvisha abakunzi bacu yuko agahogo tukigafise tugishoboye kuririmba. Wow, kuba ariko baraturaba nabone banezerewe no kubona ko waronse amahirwe yo kuba president wa Amical des Musiciens cyangwa abaririmbyi bitege iterambere nyabaki muri Amical des Musiciens no kubaririmbyi. Nagomba ngire ko nca ntanga ubutumwa twatanguye igikorwa kinini yaco gutangura kugira enregistrement kuvuga kwiyandikisha bushasha kugira tumenye neza turi bangahe muri association twongere tunagura ubutunzi kuko ubutunzi buca muri twebwe nyene kuvuga buca mu makotisation buca mu kwitanga kuriya hanyuma dushobora gukora ishirahamwe ryacu rigira agaciro. Nibaza yuko ego umwaka uwumvise umengo ni munini mugabo umwaka uri kurakora si munini cyane ni muto mugabo ndazi yuko tuzoheza umwaka no kuri generation yacu yerekanye yuko ifise itandukaniro rinini ya cyane n'abandi bagiye barakora muri association. Wow. Reka tugukeze natwe tukwifuriza ko Imana yorosha izo nzira zose kugira ngo iryo terambere turibone, abaririmbyi bacu babone iterambere ndetse n'umuziki wacu utera imbere. Ndagushimire cyane Monsieur le Président kuba waduhaye akanya kugira ngo tuvugane ibintu biriya bijyanye n'umuziki wacu n'iterambere. Wakoze cyane kuza mu kiganiro cyacu. Reka nanje ndabashimira isanamu kuko muzanye iterambere novuga na television privé make maze kubona afise organisation nk'iyi wanyu gakora n'ibiganiro vy'iterambere, ibiganiro bifise fond nziza kuri Imana ibandanye bahangaza mutere muje imbere. Amen. Twizere ko ejo muzoba mwabaye television ya vrai satellitaire uburyo umuntu ahari hose ashobora kubakata. Yes, ndagushimire wafashe kanya kuturaba kuvura uwo mwanya ikiganiro cyatanguriye no kuri uwo mwanya duhereje ko. Ndagushimire yari Profile, je nitwa Jibril, umutumire wacu yari Romeo. Duhure kandi next time, take care.